Amen. Old Time Record Studios. Here we go with another one. Imvura iteye ubwoba yatumye tubura abacu n'ibyacu mugabo ntitwihebure kubera turabarundi dutegerezwa gukorera hamwe tukicara tugashira imitwe hamwe ibyo dukeneye byose tuzobironka hamwe Imana yacu isumba byose mfata ukuboko ndakuyobore tukundi uhe mugenzi wawe nawe agira uko ahe bagenzi biwe ejo bundi tuzungurana ubwenge kura amaboko mu mifuko ugira ico wimariye abandi nawe ugira ico wisagije kuguru wawe biragoye kubera ariwe wari wigeze kuri kazosa k'Uburundi bwacu niyebure kubera turi bamwe dufatane mu nda dutere imbere imvura iteye ubwoba yatumye tubura abacu n'ibyacu mugabo ntitwihebure kubera turabarundi dutegerezwa gukorera hamwe tukicara tugashira imitwe hamwe ibyo dukeneye byose tuzobironka hamwe Imana yacu isumba byose iyi mvura yatumye tubura abiwacu we ibyacu byarahitanywe n'isegenya tubandanye dukora dusengera abiwacu baburiwe icyo tudashoboye duhereze Imana yonyene izakora igihugu cacu iyo gifise ingorane natwe tuba tuzifise mwihanagura amusozi Imana irababona nimugire ubwoba ingorane zizohera burya umwana yankwa bene data ntibakura natwe ntitwihebure tuzotera imbere God doesn't kill you only makes you strong kandi isanganya zashitse ntako twozizitira ahubwo tuje hamwe dusengera basigaye rest in peace kubitavye Imana mugire urugendo rwiza tuzohurira mw'ijuru Mana urafasha igihugu cacu Mana urafasha n'abakirimwo ubaha imitima yo gukundana ubaha imitima yo gushira hamwe bizeye ntakibuza kandi tuzotsinda imvura iteye ubwoba yatumye tubura abacu n'ibyacu mugabo ntitwihebure kubera turabarundi dutegerezwa gukorera hamwe tukicara tugashira imitwe hamwe ibyo dukeneye byose tuzobironka hamwe Imana yacu isumba byose nakuze nzi kwivura ari umugisha ntabwo ari umuvumo wamvura we niwe utubeshejeho tutarakubona nta buzima none kusigaye utunyaga none kusigaye uduhekura managarukira Uburundi managarukira abarundi igihugu ni gitoyi dukwiye gufashanya nka bukuru na butoyi wishe abantu benshi mu gihe c'intambara abakuze n'abatama bose waratema je ndi muto ntari gito mfise imyaka 1993 niho intambara yatera ibyo nawe urabizi utabizi bazabizi ubundi baza arabizi kuko yakuze nawe abizi mu kwezi kwa kabiri n'imvura idasanzwe yica abantu 50 abakuze n'abatama nibagiwe n'aya soko yaturirwa n'umuriro je ndabaye pole cane biciye mu kuririmba imvura iteye ubwoba yatumye tubura abacu n'ibyacu mugabo ntitwihebure kubera turabarundi
tugashira imitwe hamwe hamwe ibyo dukeneye byose tuzobironka hamwe Imana yacu isumba byose dutegerezwa gukorera hamwe hamwe tukicara tugashira imitwe hamwe hamwe ibyo dukeneye byose tuzobironka hamwe Imana yacu isumba byose